Shalom shalom abakunzi ba Shalom TV muko bien mumeze neza cane jewe ni sawa ndaho namwe nibaza ko mukomeye neza cane. Alors izina ni Olivier Irakoze ku bantu baravye irya mbere ino chaîne yacu akaba ari irya mbere biravye nukuri s'il vous plaît ndagusavye uja umunsi uraba ahantu handitse s'abonner canke subscribe ufyonde kuri ako kantu ufyonda ako gakengeri nugira ngo igihe cose haje une émission nshasha canke ikiganiro gishasha uca ubibona telefone yawe icika notifier ko haje ikiganiro ca Shalom TV hanyuma uca ukiraba. Alors kuri ino channel turacisha ibiganiro vyinshi bigize ubuzima bwacu, amasije menshi tugana ku masije menshi agize ubuzima bwa misi yose kugira ngo twigishanye hanyuma tugire espoir ko twubaka ikibano cacu, twubaka ibihugu vyacu, twubaka ama communauté n'imiryango yacu, tugire imiryango mizima, imiryango ikomeye. Alors kuri bashasha rero Irakoze Olivier twaravye ikiganiro ubwa mbere mugira utwo tuntu ariko ndabasaba hanyuma ikiganiro ugisangize n'abandi bantu haciye gutwara ugisangize abandi bantu ugishire kuri statut ukipartage ama groupe kanaka muba murimwo kugira ngo ikiganiro bakirabe hanyuma babone ni donc umuntu atahura n'izi mpanuro tuba turiko turatanga nabo ziha abandi. Voilà alors no munsi rero muti tugomba kuganira kuki uno munsi tugomba kuganira ku kintu gikomeye cane gose. Wihe igicapo wagize mariage wakundanye n'umukobwa murabizi abantu maze gukundana mukiri kumwe n'umukobwa ibintu abari sho ibintu abari umucanwa sivyo musohoka muhana amakado muhana utuganuke which is very good sivyo. Alors urukundo ruba rwahiye rwashushe mu vy'ukuri abantu baba bari on fire kabisa kandi ni ibintu vyiza. Alors imagine toi umukobwa mwagendanye une année 2 ans 3 ans canke inarenga wanagomba umukobwa wabona ari propre umukobwa wabona ari smart sivyo hanyuma murafata n'ingingo yuko mu bana donc mubaka urugo hanyuma murashitse naho urugo mu rushinga wihe igicapo ushitse mu rugo usanga madamu ntazi guteka. That's the challenge niyo tugomba kuganira no munsi ni ikintu maze imisi numva mu ngo kiriko kiranyiganyiza les familles umukobwa marakundanye igihe kanaka umukobwa mwapanze kubaka murabanye hanyuma ashitse muhira usanze umuntu n'imbabura ntazi kuyifatisha. Abantu benshi bamaze kwibaza ati none haca haduka iki hari abantu bamaze kwihama ama excuse none ntimwamufise umukozi ntimwamufise iki guys. Bon jewe ibintu ndababwiye ndabibabwiye nk'umuntu ari marié unafise urugo sivyo. Iyo umuntu yubatse c'est vrai nivyo iyo abantu bavuye muri fiançailles abantu donc sinumva ngo bagushushana ni biranabandanya banagomba muri mu bihe vraiment sinumva bita ngo byabuka imbere mutarana abana nibihe abana amatolérance umuntu akora ikosa bati nikoje pardonne ainsi de suite abari utuntu gipardonanye ainsi de suite gutyo ntibishobora ko mu rugo pardon aho ya no mugura pardon mugabo mu rugo uba winjiye mu zo muri réel sivyo uzo muri réel hamwe muvuze ati mugira mwitegure muje ahantu none ukene numva ngo twakunda nashe ngo naho no shererwa ngo yinere ngo nta problème c'est pas ça. Witeguye mugira muje ahantu be on time itegure madame monsieur itegure mugende sivyo. Urumva umugabo ukene ko muhira uzota usanga hari isuku uravyumva ntubaza ngo madame canke ngo umukozi ngo yabigize ko na madame agiye mumuzindukana mugenda mugabo ubukeneye cette fois sintu byo kuvuga ngo urumva ngo ko twikundana ngo naho usanga hari umwanda ngo nta problème ngo sha madame wapi abatanga ubuzima buri réel ibintu biri vrai sivyo. Ibintu biri vrai dende kumvuga ivyo bintu ko ndavuga nk'umuntu abizi. Alors wisanze rero umugore wawe n'imbabura ntazi kwifatisha sivyo. Ibi turiko turavuga ngo abakozi wanagomba bamwe bamwe nabagira ama challenge ugasanga nk'umuntu ya mbere cyangwa umuntu amaze n'ukwezi atari umukozi araronka abantu bakijya utuntu nke tworoshe dusanzwe kumure muja mu gikoni mwese mugateka utuntu ainsi de suite cyangwa madame akagutegurira kalete akagira iki tusa wewe wisanze se madame n'imbabura atazi kwicana nababwiye atazi kwicana sivyo. Ni imvugo iyo nifige dossier nkoresheje mugabo wiretrouver ufise madame atazi guteka sivyo. Wiretrouver ufise madame wawe utovuga ngo urumva ngo wagiye hanyuma ngo uranguza gusanga ngo yatetse umuceri ngo yatetse ifiriti ngo yatetse hanyuma ngo mujye kwa uravyumva. Wiretrouver ufise madame y'umukozi atahari akubwiye ati nukuri vraiment monsieur reka turabaho dusimba tugura umukate n'ivoka nawe tusituma tu exagera tujya ibiharagi canke tujya umuceri reka duce muri resto uravyumva tu du genre wewe wo byifatamwe gute uri umugabo uragize mariage usanze umugore wawe ntazi guteka
uravyumva naho indya zoba ziri ngaho naho ifu yoba iri ngaho naho ivyangombwa vyoba biri ngaho nta sosa zo gukorera ntavyazi ntazocumba ntavyazi nta firiti azogutekera ntavyazi ngira apene ngira ashobora guteka ifiriti nyene sinzi naho nyene apene mugabo mumenye ko hariho n'abatazi ikintu na kimwe wiro trouver atana kimwe azi wo kwifata gute challenge y'uno munsi alors ndagomba tuyaborde rero twaborda ako kantu ubwa mbere ikintu jewe nizantakekiranye nuko vure umuntu araba desi ukuri uraba desi kuko après tout ivyo nako ndavuga vyo gukundana après tout ivyo gupardonana après tout ivyo vyo kugira iki hari ubuzima buri réel mu rugo bukeneye ko uravyumva mu mugore w'umuntu ari propre ari suku yokwiye no gusanga mu rugo ari propre ari suku uravyumva no musi mufise urugo umukozi si hari wiro trouver mu fasoni wawe ntazire gufatisha imbabura ntiyoteka n'isosi ntiyonacumba ntiyogira iki ejo muzogira abashitsi canke mwipeteze mwe muraja mu restaurant n'ivyo mugabo ejo bazobabwira après une semaine après mariage ati tugomba kuza kubaramutsa abagenzi banyu canke abandi bantu tugomba kuza kubapitira nyumbani uravyumva imagine toi madame ashobora ngo tuje kugura indya muri restaurant ashobora ngo tuje kugura indya muri restaurant canke uravyumva cyo kibazo alors ikintu ca mbere ibintu biri freka muri no misi ibintu bifreka muri no misi ngaturaza kurangiza kweri duhanahana impanuro canke ivyumvira ngene ibintu vyogabanuka mugabo actually biri freka alors ikintu ca mbere wiro trouver ivyo bintu vyabaye ukiro trouver niko bimeze madame wawe ntazi guteka ikintu ca mbere ndakubwiye nti pole sana sivyo pole sana kandi kubaye dessus je ndagutahura kushobora kugira frustration ati vraiment nukuri gutya na gutya na gutya na gutya je te comprends birumvikana biratahuritse birababaje ubwo nubwo bibabaje wibuke ko c'est ta femme n'umugore wawe peut-être nashoboye guteka nawe hari ibindi bintu udashoboye ndabashoke bavuga ati wowe shaka gutangure gusutena ivyo binebwe usutena abana batarezwe ainsi de suite sivyo ngira mvuge yamaze ko umugore wawe n'umugore wawe aho nditi mu Burundi twavuga ngo ito gitabwa iwawe c'est ta femme hari ibintu usanze bimunanira nawe umenye ko ari ibintu kanaka udashoboye hari ibintu bikunanira nawe sivyo that's the reality hari ibintu kanaka uvuga ati iki niki ntaco nshoboye alors je rero ndagufashe gutora umuti umeze neza nuwava citana umwana w'abandi ati je ndakuraze kugiziriko wambwa we ntiwarezwe wakinebwewe no wapi nyanda gutoza umuti umeze neza ikintu ca mbere co gukora la femme muganirize tora umwanya umeze neza umwanya nyawo mwicare muyage haya rero wawundi ati ibintu byose bishobokera mu kiyago canke bipfira hehe mu kiyago take your time tora kanya mwicare muganire le sujet muyaborde le sujet muyivugeko sivyo erego ushobora no kwisanga kubwira ati reka sha reka tuma ntazi guteka ni gutya na gutya umuntu akubwira n'ibintu vyumvikana wanashaka hari nuko duca twihutira kujija abantu nguma ngo we ntiwarezwe ngo we ngo gutya na gutya na gutya hari umuntu kumbure kudondagurira shema y'ubuzima ugasanga kumbure ukwiro twova wamutahuye sivyo ngomba kujustifia mugabo ngomba kuvuga ngo muha umwanya ni muganire sivyo muha umwanya muganire kandi utekanye sivyo utagomba kumujija muha kanya muganire utagomba kumucira urubanza muha kanya muganire sivyo hanyuma ikindi hari gihe umuntu agira chance kiro twova hari abahungu bazi guteka vraiment neza cyane guys hari abantu abahungu bazi guteka gucopora uma guteka isosi uvuga uti respect hari abahungu gucumbiye ubugaro uvuga uti respect hari abahungu gutekeye umuceri uvuga uti hari abahungu kuti isosi y'inyama uvuga uti none umuhungu warerewe hega mugabo uravyumva alors ukaba ugira imana par exemple ugasanga wewe hari ivyo murusha madame par exemple ugasanga urazi guteka naho atabizi sivyo reka ndakwereka uburyo bwiza no la juge pas numujije n'umuceri wanza ainsi de suite mugabo nagomba kubwira ikintu kimwe uri kwicara utangwa kumucira urubanza umwe ati we ntiwarezwe nta ndero ufise Jean uri kinebwera nk'umugore raba narihenze raba hari abagabo bishofa bitanga kuvuga ati mwanje ngo nararongoye mukama wanje mwararongoye naka yarongoye uriya mujama wanje bana akabarongoye nyabuna je narahushije narihenze nagomba kubwire ngo ayo majijuma ari initude sivyo ayo majijuma no kumucira imanza ni ibintu biri initude na kintu nakimwe bigira bikize nta kintu niki ibigira bikize wapi abugira uvyishe vyose ugira créer un ennemi ugira créer frustration muri we nawe ugira créer umuntu acagomba kuja kuri défense yaronde ngene justifier ainsi de suite kandi nta kintu nakimwe uzobugira donc uvune sivyo ico kintu rero ntukagikore alors nako ndavuga nti iyo ugize chance usanga toi le mari urabizi uzi guteka
naho ndakubwira umutwe mu propose madamu wawe nk'aka recette kanaka mwogira sivyo ikintu kanaka mwoteka par exemple on propose ingene umvize ikintu akunda yamakunda nk'umuceri canke c'est pas amakunda ifiriti propose ko mwotekana nk'ifiriti muzitekere hamwe sivyo muzitekere hamwe aho n'ingene ubikora kandi utora ama recette yoroshe canke ibintu kanaka vyoroshe bishoboka abo n'ingene ubikora abo n'ingene ubiteka abo n'ingene ugira iki mubigirire hamwe sivyo c'est bon mutekere hamwe mutegurire hamwe hanyuma musangire mumeze neza no musi mwatetse umuceri l'autre jour undi munsi muzoteke udufiriti undi munsi muzokwita agasosi k'inyama mugatekere hamwe canke agasosi k'iburete mugatekere hamwe sinzi kuvyumva donc on propose de recettes tworoshe mudutekere hamwe muturonderere hamwe uravyumva gutyo ameme mutazoreka nabimenye uravyega nawe ushobora kubitaza guteka ivya hatari wowe mugabo ugasanga le minimum des choses bazi gucumba ubugari bazi guteka isosi irengarenga c'est pas canke akanyama nyene mugabo bibaye bisanzwe bimwe umuntu atovuga ngo urateka ngo bihanitse mugabo ni ibintu bisanzwe alors utu recette dusanzwe bashobora kutugirira hamwe utamujije utamuciye urubanza utamukundanye utagize iki ubwo twe recette mukadutekera hamwe birashoboka hanyuma ikindi co gukora co kudakora nari nimeje kubwira co gukora ikindi co kudakora nahereye ku co kudakora ko atakumujya umutima atakumutuka atabwira iki ainsi de suite ubwo navuze no kumwumviriza aragifatanye no kumwumviriza kumuha akanya mukaganira aravyumva donc nahereye kuri ico kumviriza umuntu mugabo kandi nshaka ko nico kudakora ntujye umutima ntumutukagure ntugire iki sivyo hanyuma ishaka kabiri mvuze ni ico co gukora ni waba uzi utuntu kanaka nimudukorane tumwigishe atumenye nawe si good ikindi kintu co kudakora rero kandi gihambaye bene data bagenzi bakundwa bajama bashiki banje baravyumva basaza banje ikindi kintu gihambaye co gukora uwo muntu mubanye ko twavuze umugore mugabo ndabizi ko hari n'amaskandara aba ugasanga abagabo ari ibintu batazi kandi bari sanse ko babizi ko tuvuga umugore uwo muntu mubanye cette dame ugasanga ntazi guteka jamais ntuze utangure kumukompara n'abandi bantu avyumva ari amayerera abagabo bakora yatetse sombe par exemple yatetse nabi urazi nguri sombe za mama gasha nguri sombe za mama wanje uravyumva uratanguye kumukompara n'abandi uravyumva kumbura yarundi muntu kanaka uzi ashaze guteka nk'inyama par exemple cyangwa ati turazi gasha nkarize agutekeye vraiment tagutekeye ingeri zatetse cyangwa mukompara n'abasore bawe bashikawe bavyumva cyangwa tangura mukompara n'abatanti bawe ngo naka ngo atetse ainsi de suite plus jamais iyo erreur yo gukompara umugore wawe n'abandi bantu ni ikintu à ne pas faire guys birumvikana jamais ntuze utangure kumukompara n'abandi bantu na mama wawe ingene mama wateka ingene bashika bateka ingene abatante ingene naka hari hawo uzomubwira azi n'abatazi ni ibintu bibi gose ni ibintu bibi ntukamukompara n'abandi bantu kubera ko ugatangura kumukompara n'abandi bantu mon frère uzobwire ukreye uzobwira ureme umuntu w'umukobere mu nzu wawe umuntu batanguye kwereka ko atari perfect mu batangura kumwereka ko ari abandi bantu uzi ba mama wawe bashikawe abatante banaka uravyumva canke undi mu berser wawe uravyumva tangudondekanya abantu kanaka bobo wita ko bari perfect muri ivyo bintu zobwire ukreye roberio vraiment mu nzu wazo ubwire ukreye roberio sivyo la femme ta femme ashobora kuzokubana frogigiti ashobora kuzoba ati nakare akanu kose akoze ukagoma no kumuhanura bashaka kuvuga ati nakare ndabizi banaka nibo babikora neza uravyumva cyangwa mbuye ati iki ati oya genda ubwire mushikawe oya genda ubwire mama wawe ugasanga ukreye umuhobere ngaho mu nzu iwawe kandi ugasanga ni wewe wagize iki wisha ibintu alors ntugakompana umugore wawe n'abandi bantu urumva hanavuze mu byo guteka ari byo turimo umuntu yoja mu bindi bintu by'ubundi buzima mugabo jamais ntugakompare ta femme n'abandi bantu kuko ubu uhejeje gukora idega uhejeje gukora scandale uhejeje gukora ikintu kidakogwa voilà alors ikindi kintu nibaza ko cofasha ciza ta femme murondera ahantu yiga amakuru yo guteka kuri vraiment hari abantu batasha cane l'importance kuri ibintu bijanye no gutegura amahopa
nukuri vati jewe uramutse umugore atazi guteka ndakunda ibintu umugore wanje atetse aho n'abantu mu mabitide yabo bavyinjizamwo le samedi bakamuvuga ati jewe umugore wanje niwe azoteka tous les samedi niwe azoteka nzojya indya utetse uravyumva rero nk'abantu bashira importance cyane kuri ivyo nk'abantu ntunagombe gusa ngo yige gucumba kurya nako ndabivuga petite w'imigisha cyangwa guteka agasosi oya mbe unagomba ko bigira ibintu biri bishika kure biri deep murondera amakuru yo kwiga murondera amakuru donc yo guteka uravyumva umuntu ashobora gutangura kuvyigisha buke buke petite akarondera ama tutoriel kuri internet yigisha ivyo guteka yigisha ivyo comment faire la cuisine nyene bateka omelette nyene bateka umuceri nyene bategura ubugari ainsi de suite umuntu akavyigisha birashoboka uravyumva alors mufashe soit arondera amakuru ari en ligne avyigisha uravyumva soit agire ama tutoriel turiko turavuga internet yaje korosha ubuzima soit agire ama tutoriel ivyo bintu avyige soit unamurondera n'ahantu kanaka umuntu yoja kuvyiga none ko muga amakuru en ligne umuntu n'umuntu ahantu hari physique endroit hari physique agende yige koma bateka hanyuma azoze ngira ngo ari expert cuisinier uravyumva expert cuisinier agukubitira imicopo kabisa hamwe abashitsi baje madame akakutira agasosa hano usavuga ati ça sent bon uravyumva hamwe madame agutekeye ifiriti uvuga uti ahantu kumenga hamwe madame agutekeye umuceri aho kujyana n'agatoki n'ibyo birashoboka uravyumva donc muronderere ama séance yige ivyo guteka kubera kuzi neza ko byo guteka urabishaka ko importance wewe uravyatasha ko importance cyane rero murihire soit en ligne soit arondera ahantu hari physique agende yige ivyo guteka azocaza abigira gute neza voilà alors jewe nogarukiza ngaho tutu astuce mvuze ni nkatune gutyo utwo jewe nibaza ko twofasha vy'ukuri ntabwo ambe nakubwiye no kwishuta ukumva umuntu ariko ashikirwa n'ibintu nk'ivyo kiro tuvuga umugore wawe umushikanye muhira ayindi bintu vyinshi umuntu yovuga natobora guteka amashaka kuvuga ivy'amasuku vy'iki abantu usanga bidoma afisa abagore bari umwanda wamushikanye aho rubona ari propre muhura yambaye neza mota mugabo wamushikana muhira ugasanga c'est tout à fait le contraire uravyumva mugabo ivyo ntitwobijamwo twagumije mu vyo guteka gusa voilà alors je none numva nogarukiza ngaho utwo tuntu udushire mu ngiro vy'ukuri sivyo ta femme mwakanya muganire utariko uramutuka muganire utariko uramurya umutima muganire utariko uramujija sivyo utariko uramujajinga hanyuma icya kabiri akagira imana canke wowe ukagira imana ukabura umuntu guteka ufise désir donc ufise ivyumviro kanaka bijanye no guteka ufise ubumenyi kanaka mufashe rimwe mutegura amahosete kanaka ivyo guteka mutegurire hamwe ubimwigisha sivyo kandi birashoboka sivyo hanyuma ikindi twavuze nyamukuru ntukamukompare n'abandi bantu kubera ko bica urugo kubera ko uhava usanga ukreye umuhobel mu rugo iwawe icanyuma ukaba watasha la valeur canke l'importance cyane ku bintu byo guteka muri iranga aje kwiga ivyo guteka kugira ngo uje azogucoporera imicopo meze gute meze neza voilà nuko ibyo ndashobora kuba ntavyepujije gose ariko kandi urashobora kuvyagura nawe ariko utwo tuntu nibaza ko tugufashamo uri kwa facinga ibintu nk'ivyo si désolé pour toi mugabo kandi ntuzambura urugo canke no kwita umugore wawe ntumutraumatize kubera ivyo oya ari uburyo bwiza bwo kubikora canke bwo kubisohokamo nubwo buryo baje kubwira que Dieu vous bénisse abondamment ciao kupamani